Igiri vy'abahohoterwa tumaze kuronka mw'ishirahamwe abagabo mu gahinda biruka gukurikira. Kuva mu 2021 abagabo bubahutse bakadushikira kutubwira amabi bagowe bangana n'479 twashoboye kwakira tukabumvirira. Muri abo ihohoterwa rifatiye ku butunzi rifisemwo abagabo 159. Ishirahamwe ryarakiriye imanza z'abemeye kwitura ubutungane kuko impanuro zose twabafashije zaranse. Abandi bakaba bari baramaze gushingisha imanza uyu munsi dufise ziriko ziraburanwa ni 33. Imiryango 5 twarashoboye gutera intambwe yo kuyihanura. Ishirahamwe abagabo mu gahinda ntiryaje gutera intambara n'abakenyezi, ahubwo ryaje kugira ngo rifashe kubaka ingo n'ikimenyamenya nuko tubanza impanuro. Ivyokorwa mu gutuza ayo mabi no mu kuyakinga birahari. Ibijanye n'imico n'imigenzo vyohinyanyugwa kuburyo imigani yataye igihe ivanwaho, hakabaho imigani yankuraja kugira ngo twinjire mu bijanye no gukingira urugo. Ibijanye n'amategeko mu Burundi uyu munsi dufise amategeko tuvuga ngo arikwiye, ariko aya mategeko nyene tuvuga ngo arikwiye ni nayo arimwo na bimwe mu bimenyetso bituma abagabo bahohotera.